bakunzi bahora CANAAN TV n'umunezero kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira reka tubanze dusenge. Oh haleluya haleluya, ndashima Imana, ndatazira Imana, ndaninahaza Imana, umuremyi w'ijuru n'isi, umuvyeyi wa twese, umukunzi wa twese, umutabazi wa twese, umwungere wa twese, utubereye maso, udasinzira, udahunyiza, ni wakwiriye gushimwa buri munsi. Mana uhimbazwe na bose, utazigwe na bose, kuko urabikwiriye. Oh haleluya haleluya, umutima wanje uragushimira kuko wangiriye neza Mana, watuviye amahoro, n'ubu turi mu mahoro n'umutekano wawe kubera urukundo rwawe. Shimagizwa kandi wubahwe muri byose na hose mu izina rya Kristo Yesu, amen. Ijambo rero Imana impaye kuganira namwe ni ijambo rivuga ngo ni igiki wokora kikakumenyesha kikakwemeza kuri ko ukorana n'Imana. Ni igiki wokora ukumva vraiment ufise assurance ko muri ko murakorana n'Imana. Kadusome muri Yohana wa mbere, turasoma igice ca mbere duhere ku murongo wa 5 dushikane ku murongo w'10. Gufatanya n'Imana niko kureka ibyaha. Ubu nibwo butumwa twumvise bwavuye kuri we, tukabubabwira yuko Imana ari umuco, kandi muri ko hatagira umuzimagiza na mukeyi. Tuvuze yuko dufatanije nayo tukagendera mu mwijima, kuba ari ukubesha, ntituba dukora ivy'ukuri. Ariko tugendeye mu muco nk'uko nayo ari umuco, tuba dufatanije ubwacu. Kandi amaso ya Yesu umwana wayo, amaraso ya Yesu umwana wayo atwoza icyaha cyose. Tuvuze yuko atacaha dufise, tuba twizimiza, ukuri ntikuba kuri muri twebwe. Nitwatura ibyaha byacu, niyo yo kwizigirwa kandi igororoka. Ivyo nivyo bituma iduharira ibyaha byacu, ikatwoza ukugabitanya kose. Tuvuze yuko atacaha twakoze, tuba twigize umubeshi, kandi n'ijambo ryayo riba ritari muri twebwe. Amen. Murumvise neza ikitumenyesha neza ko turiko turakorana n'Imana, ni kugendera ku muco wa Kristo. Mbega mu kugendera mu muco, ku muco wa Kristo bigenda gute? Ni ukwanka icyaha. Ukwanka icyaha n'igisa n'icyaha. Haleluya. Icyaha tukakizinukwa, aho n'ukuri. Ego birashika kandi icyaha hariho umuntu ashaka kuvuga ati none hari umuntu yoba hadakora icyaha. Hariho gukora icyaha no kuja mu ntege nkeya. Hariho gukora icyaha no kuja mu ntege nkeya. Burya abantu bose baraja mu ntege nke. Mugabo icyaha n'umuntu aplanifye icyaha akagitegura akagikora kandi neza atanubwo bafise. Mugabo kuja mu ntege nke, iyo ugiye mu ntege uranihana. Mugabo hari icyaha ugenderamo kandi ukakibundikira, ukumva n'akantu kawe umengo nta n'uwo kayiganyiza. Aho Imana ntimushaka kugumana, kuko Imana irera telema ko yanka icyaha urunuka. Ahantu natangariye nkabona ko Imana yanka icyaha, mwibuke Yesu agira aje kudupfira ari muri kagashamba k'Igetsemane, ngo yikoreye ibyaha byacu. Yesu ahinduka icyaha ku buryo yatakambye aravuga ati Imana ndakwinginze, fasha iki gikombe kindengane. Imana ntiyanahindukiye, yagumye iraba hirya, ntiyashaka kumuraba kuko yari gisesema mu maso yayo.
yateye umugongo umwana wawe kubera yahindutse icyaha kandi atari n'icyari yakoze, byari byakoze abandi mbwa akavyiremeka. We wumva wufatanya nayo gute ugendera mu vyaha? Imana rero igihe mugendanye nayo, emera amaraso ya Kristo akoze kandi yoza icyaha abantu b'Imana. Kuko hari aho tuyahamagara ngo atwikire inzu, atwikire imiduga, atwikire. Amaraso ya Kristo atwoza icyaha. Haleluya. Hama ijambo ry'Imana rikatweza, rikaturera, rikadushikana ku rugezo duhinduka abantu bakuze. Haleluya. Burya muze muraba umwana mutoyi arashobora gutoba utwondo, umwana mutoyi arashobora gufata impuzu akazisiga ibishanga, arashobora gukora ibintu by'umwana nyene. Ariko umuntu akuze hari ibintu adakora. Rero no mu mpweme nicyo kimwe, uko umuntu agenda akura kandi akuzwa n'ijambo. Haleluya. Akuzwa n'ijambo ry'Imana. Ijambo rimuhindura kuba umuntu akuze adashobora kwivayanga mu bitari byo. Rero ijambo niryo riturera. Haleluya. Ijambo niryo ridukuza. Haleluya. Haleluya. Niryo ridukuza, ariko amaraso aratwoza icyaha. N'ijambo ryavuze ngo kuko hariho abantu umuntu akubwira ngo jewe nta cyaha mfise, je siniba, je sisambana, jewe singisi. Agafata vya byaha tubona usirica nasingira iki. Nta muntu numwe atari umunyabyaha. Umva uvuze ngo Imana n'umubeshi igihe uvuga ngo nta byaha ufise. Kuko niyo turaba haraho uraba umuntu kanamukritika imbere y'Imana n'icyaha. Naho kwidodombera mu mutima wawe imbere y'Imana n'icyaha, ko nta cyaha kiruta ikindi imbere y'Imana. Nukubeshera umuntu, nukwima ikintu umuntu, urumva ibyaha, urumva n'amaraso y'umwami atuma wemegwa n'Imana. N'amaraso ya Kristo niyo yabaye impongano y'ibyaha byacu. Imana iratwemera nk'abana kare tutarabana. Rero nta muntu n'umwe ariho atari umunyabyaha. Haleluya. Rero umuco kugira ngo kumurikire ukurasire nuko wigwiza mu ijambo. Haleluya. Kuko niryo ridutransforma, niryo ridehingura, niryo ridutsinda rikatuvuga ngo Mana aha ndadugije ibiganza. Haleluya. Haleluya. Ni ijambo rya Kristo. Ngo tuvuze yuko atacaha dufise tuba twizimiza ku murongo w'8 ngo ukuri ntikuba kuri muri twebwe. Mwabyumvise? Uyivuga ngo we nta cyaha ni ukwizimiza. Nta numwe n'akayo akavutse. Uzuraba akayo ninde akigisha kujyana ibinyigisho agibereye nyine. Iyo gashavuye kabuda ninde akigisha kubuda? Nta numwe. Biri muri natyo y'umuntu kubera natyo yacu yandujwe n'umwanzi. Haleluya. Twese rero turabanyabyaha ariko twezwa nande? N'amaraso ya Kristo. Haleluya. Ngo nitwatura ibyaha byacu niyo kwizigirwa kandi gororoka. Ivyo nivyo bituma iduharira ibyaha byacu bikatwoza ukugabitanya kose. Imana nitwoza kadutunganya, kaduhindura, kaduhindura ibyaremwe bishasha. Tuvuze yuko atacaha twakoze tuba tuyigize umubeshi kandi ijambo ryayo riba ritari muri twebwe. Mwumvise? Ijambo niryo ritweza, ijambo niryo ritwemeza, ijambo niryo riturera. Haleluya. Rero nicyo gituma muntu w'Imana wigwize mu ijambo, uri mwete wo kurisoma. Haleluya. Niryo ryotuma wezwa, niryo ryotuma ukura ugashika mu rugezo utakiva yanga. Haleluya. Aho niho ushobora gufatanya n'Imana kuko ugendera mu byagezwe byayo. Imana yo mu ijuru ibampera umugisha. Sindambirwa kugushimira, sindambirwa kukuninahaza kuko watugiriye neza Mana. Waduhaye ijambo ryawe ngo riturere, duhana Yesu Kristo umwana wawe ngo aducungure, na mpwemu yera ritwigisha. Uragahezagirwa,
uri umuvyeyi mwiza utuzi kandi udukunda kandi udutegurira ibyiza buri munsi. Shimagizwa muri byose na hose mu izina ry'umwami wanje Yesu Kristo senze nizeye ko vyumvise. Amen, amen.